Chevalier, chevalier, saluons nos couleurs, sonnez clairon, sonnez les honneurs. Sonnez les biens, sonnez de tout cœur, sonnez clairon, sonnez les honneurs. Pour nous c'est fête, car si nos têtes et notre drapeau flottaient bien là-haut. Quand viendra l'ombre et la nuit sombre, ces plis sacrés seront repliés. Chevalier, chevalier, salons nos couleurs, sonnez clairon, sonnez les honneurs. Sonnez les biens, sonnez de tout cœur, sonnez clairon, sonnez les honneurs. Everybody, ndabaramukije mwese, le toujours prêt à servir, le de notre mieux, la route au service, au service, au service, compagnon toujours engagé. Yes, izo nizo ndamukanyo bakunda kuvuga abari mu muhari w'abaskuti. Ikino gihe uyu mwanya mubonaho mpagaze neza na neza mu Kanyosha ku mashuri aho bita kwa Makasi. Ico icatuzanye nuko yegera cyane cyane abasanzwe bari mu muhari w'abaskuti hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Uwo turi kumwe rero subundi araza kubidondera kugira ngo mushobore kumumenya. Murabona na hari inyuma bahagaze hariya bari muri uwo muhari, nico gikorwa catuzanye kugira ngo mushobore kumenya bijya bibazo mukunda kwibaza kuvyerekeye n'umuhari w'abaskuti byose, muze kugenda mubimenya. Ndakuramukije mutanga. Ndabaramukije. Meze bien. Meze neza cyane. Bakunda kuvuga ngo scout toujours prêt à servir. Prêt à servir. Twaje hano kwa Makasi, twavuze duti tugendere abari mu muhari w'abaskuti. Uyu muhari w'abaskuti umwidondoro kugira abantu bariko baratwumviriza bashobore kubimenya neza, bashobora kwidondora neza wewe wongera udondore n'uyu muhari twajemo. Ego jewe ubwa mbere nitwa Nduwimana Eric, abaskuti banyita Honorable Sachem of Boss Conscient. Nije ndi chef de groupe groupe Etoile d'Ours. Igikoko. Ego ndigikoko. Mu migenzo ya minsi yose ko abaciye abaskuti baca bamenya ko mvuze Honorable Sachem baca bumva ko ari igikoko. Igikoko canje nitwa Boss, ama qualificatif ni Conscient. Ego Boss nico gikoko. Ego Boss nico gikoko. Ico gikoko kiba kimeze gute nk'abarundi bariko baradukurikirana ntibazo bibazo cari. Boss ni giki? Boss ni igikoko kimeze nka bifre ntonto ziba muri Amerika y'Epfo. Ego karite yavyo biba bimeze gute? Ni bikoko bidashwana, bigufi, bifise poire nyinshi, mu Kirundi gifise ubwoya bwinshi. Ego uri mu bantu bashwana nturimo? Oya sindimo. Unafise ubwoya bwinshi? Sinzi. Okay, twaje hano muri uyu muhari w'abaskuti wa hano mu Kanyosha. Uyu muhari washobora kudondora gusa bariko baradukurikirana. Ego uyu muhari wo ngamu Kanyosha ni groupe Etoile d'Ours, ariko ayandi ma groupe yo ngamu Kanyosha ariho, gusa twebwe yitwa Etoile d'Ours, abandi bakoresha amazina y'aberanda, ariko twebwe bawutanguje ku izina rya Etoile d'Ours. Aho abantu bazi vy'ibirere bazoca baja kubirondera bamenye icarico. Ego turi muri groupe Etoile d'Ours ya hano mu Kanyosha. Ariho abariko baradukurikirana bakeneye kumenya neza donc kuvyerekeranye n'umuhari w'abaskuti. Umuhari w'abaskuti wa hano muri Etoile d'Ours wifashe gute? Groupe ifashe neza, umuhari w'abaskuti ngamu Kanyosha ifashe neza kuko indero turayitanga, turagenderanira, turahanurana. Rero mu ijambo rimwe nka jewe ndongoye groupe ndashobora kuvuga ko groupe imeze neza cyane, groupe Etoile d'Ours. Ego turi kumwe na chef de groupe Etoile d'Ours ya hano mu Kanyosha. Cyane nagira mbaze kuvyerekeranye n'umuhari w'abaskuti. Umuhari w'abaskuti n'umuhari bakunda kuvuga yuko kandi n'amategeko y'uwawushinze bivuga n'umuhari utarabidini. Umuhari utarabidini, ariko turiko turagerageza kuraba ni mwebwe muri hano kuntuzenye aha ku mashore kwa Makasi, ariko twamaze kuronka inkuru yuko mukorera ngaha ku paruwasi yo mu Kanyosha. N'umuhari w'abaskuti ugerageje kuraba kenshi ukunda kwifokaliza cyane muri Ecclesia Gatolika, kandi mu gihe bavuga yuko utaraba amadini, kubera iki bakunda gukorera cyane kuri Ecclesia Gatolika? Nuko abazanye umuhari w'abaskuti ngaha mu Burundi barabapatiri, ariko nabo Imana ishimwe kuko ntibagombye kuwigisha ngo uje muri Ecclesia indani, wabigije nk'umuhari w'abaskuti kubera ta dini, ariko abantu benshi biyumvira ko ari umuhari
wegukira Eklezia Katolika, ariko sivyo kuko hajamwe bose abamizirima turabafise ngaho indani, abaprotesta barimwo turaza kubabona, naho yandi madini yose ariko naho makatolika bariyo. Nico gituma ubona umuhari w'abaskuti abantu batabizi bawitirira ngo no muri Eklezia Katolika kandi atari vyo, ariko kuja muri Eklezia Katolika biri mu nshingano zacu kuko baduhasavye ati nimuze mudufashe, turagenda kuko biri no mu civugo cacu ko ugusavye wese ikintu ushobora kumufasha uca ukimukorera utiri uraraba idini canke ubwoko canke urukoba. Ego uravuze kuri ico cerekeranye nuko umuhari w'abaskuti usanzwe utaraba idini urukoba n'ubwoko, ariko ca nibaza none nk'umu Islam canke uri muri ndi dini akeneye kuronka indagano ko mpora mbona bibera muri Eklezia Katolika bisha bigenda gute? Umuhari w'abaskuti imigirwa ni myinshi, guhamagara shehe ni ibintu bisanzwe, akamuhereka ikibanza agatanga ushobora kwinjira hajya muri Eklezia Katolika kinjira ari umuislamu. Oya, ni abayisilamu ntibakunda kwinjira muri Eklezia, ariko duhamagaye shehe araza akavuga ati ngaha nyene tukatubikorera hanyene turi canke nk'ahantu twagiye gukampira mikambi shehe araza na pasiteri niko kuko, ariko muri Eklezia naho ko tuba turi hafi turashobora kubwira patiri ati tugomba gutanga indagano bagaca batwemerera twazikorera imbere y'Imana, ariko naho wumva abamizirima canke abaprotesta duhamagara abapasiteri n'abashehe nabo nyene barahira ku izina ry'Imana. Ego mu muhari w'abaskuti hariho imvugo ikunda gukoreshwa n'abantu, aho usanga kumva abantu bavuga yuko nkoresha imvugo muri benshi bakunda gukoresha, aho bakunda kuvuga mu muhari w'abaskuti ngo n'umuhari wigisha ibishego. Abantu bakoresha iyo mvugo babwira iki? Abantu bakoresha iyo mvugo baramanza bazi. Ariko urayumva? Oya, je ntavyo ndumva, ariko birashobora gushika mwe murabanyesha makuru murabirondera kandi ni vyiza kandi mubishikane kure. Uyu muntu avuga ivyo bintu ni babandi bavuga ikintu ataraza kwinjiramwo, araza cinjiremwo hama amenye ukuri. Iryo jambo ry'igishegu narivuze mu baskuti kiranazira ko twe turubaha Imana turasenga, rero uzanye ico kintu tukwamirira kure. Unimana ishimwe kuko dufise n'amadini menshi yose kandi agwanye ico kintu c'igishegu. Ariko myibaza yuko bafatira kuki kugira ngo batangure kuko ni sagaseseshwa rumuri n'abariko baradukurikirana ndazi ko babizi iryo jambo rirakunze kuvugwa cyane n'abantu. Myibaza yuko bo bafatira kuki kugira ngo babagirize ivyo bintu uko twe twigisha urukundo, turigisha urukundo, rero babonye tugendana turi kumwe barumvira ataba abantu baja mu biki, kuko mu baskuti hari n'igihe dushika mu formation akavuga ati nta mukobwa nta muhungu mwese murangana. Rero tuko turabigisha zijya nyigisho zabo ntitubatandukanya. Rero abantu bamaze gukora ko tubatandukanya izo mvugo ziraza, ariko ico no basaba no bahamagarira kuza bakamenya ibiri ndani baskuti oriyo kubivugira hanze. Ego akamaro ko kwitwa igikoko naka kuko wambwiye kuri igikoko ngo turi kumwe n'igikoko muntu akamaro ko kwitwa igikoko naka nimba musoma Bibiliya muragenda mwumvirize murondera ahantu muri Bibiliya babwiye umuntu ngo uragenda ugira izina, uragenda ugira izina, tubwubwiye tubasizwe muri Bibiliya uri umuntu usome ijambo ry'Imana uco birondera. Natwe rero kuba batwisa ati uri igikoko kanaka baba baravye ubukerebutsi n'ubushobozi ufise, ati mufise ubushobozi bumwe na kijya gikoko birahuye na ca gikoko. Ego kandi ugiye kubiraba abantu bazi by'abaskuti barakunda gukoresha ijambo ngo ntibihenze ngo abaskuti bakubwiye ibintu ari vyo. Ego kuri ico nyene novuga cintuzenye cibikoko hana nunga usanga hari ibikoko byinshi naho benshi bari kubara bunumenga nabantu tubari usanga hariko n'ibikoko byinshi ariko je ndi umuntu ariko nawe ndibazo ikuri umuntu donc ni kintu nyene bakwitiriye bivanye n'ukuntu bakubona kugira ngo ushobore kwitwa igikoko mu muhari w'abaskuti hariho indagano uca bita totem nivyo kandi umenga nizo ndagano mengo nizo zanyuma. Izo ndagano benshi barakunda kuvuga yuko hariho novuga imyimenyerezi ikunda kuba ifitanye isano n'ivya gisirikare, aho benshi bavuga yuko hari naho byigeze kuvugwa novuga n'abari ko baradukwikirana barabizi mu minsi yahera, aho no mu binyamakuru higeze kwandikwa yuko hariho abigeze gusiga ubuzima muri iyo myimenyerezo kubera ko umuhari w'abaskuti ushobora gukora ibintu nk'ivyo kumbere bishobora no kwaka ubuzima abantu. Birashika abantu bakihenda, bishitse abantu bakihenda haba amakosa menshi. Rero uwatanguje umuhari w'abaskuti cyambere na mbere yari umusirikare. Rero umusirikare ntiyo kwigisha abantu ngo bagende, ntiyo bigisha ivy'ubusivile kandi nawe niyo kwigisha umuntu ibintu by'igisivile. Rero mu baskuti ko turigisha zijya ndagano
turigisha umuntu kumenya kwibeshaho mu buzima bwa misi yose. Rero mu kwibeshaho mu buzima bwa misi yose ntuzokwama uri mu biro, ntuzokwama wicaye muhira. Turakwigisha no gufata isuka, turakwigisha kwiruka, kuko turakwigisha kurira igiti, turakwigisha ibintu byinshi. Rero ibyo bintu byose mu kubikwigisha turakoresha ivyo wumva ngo ni formation z'igisirikare kugira umuntu akomere amenye kwiyadapta mu buzima bwose azoshikamwe. Nico gituma bavuga ngo dukore tumeze nk'abasirikare cyane gose. Mukabikora gushika naho bishobora kwaka ubuzima umuntu. Oya, hajya habaye kwihenda, harabukwihenda ugasanga hariho ababisizemo inzigo, kuko ndavyibuka iyo myaka yahera n'abapolisi baraje basanga bagize ibitari ivyo barabitubuza, ariko hari mu myaka yahera, ariko ubu vyaratoye umuco, birimwe umuco, ubu babikora neza atakibazo kirimo. Nico gituma ataho vyosura gutera impungenge. Ego, wewe uri igikoko, umunsi wa mbere ushobora kugenda muri iyo myimenyerezo wimva gute? Ntiyumva neza kuko nagiye arije ndabisavye, arije niyandikiye ikete ryo ntabwo wabigeze ugira. Oya, ntabwo banigeze ngira, kuko nije navyisabiye. Ntubijamo utavyisabiye, ntavyo bagushiramo ku nguvu, ntibikunda. Maze ukwitwa kijya giti naco. Oya, nta nkoni badukura. Tezi ivyo nivyo ntabwo. Okay, bakunze ba Burundi Kingdom TV, mwamaze kubona ubo turi kumwe n'umuchef de groupe w'umuhari w'abaskuti hano muri paroisse Kanyosha, muvyeyi w'Ikigongwe, ariko aratubwira cyane cyane kuvyerekeranye n'umuhari w'abaskuti. Yatubwiye uko ngaha wifashe, ariko aratubwira no muri rusangi umuhari w'abaskuti uko wifashe. Umuhari w'abaskuti n'umuhari wawushinze ari we Baden Powell yavuze yuko bakwiye kwisunga guteza imbere novuga ibidukikije, aho yavuze ati ni vyiza yuko ukora ibishoboka byose kugira ngo uzusige igisi kuruta uko twayisanze. Turiko turagerageza kuraba ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi nibidukikije biriko biragaragara yuko biriko birasa n'ibisubira inyuma. Kubera ko ivyo bintu bishobora gushika kandi mu Burundi dufise abaskuti benshi. Ivyo n'ukuri nkaje waho mperereye ndavye n'umugambi dufise muri groupe, siniyumvira yuko ibyo bizava bidushikira, kuko turafise umugambi wo gutera ibiti, turazibura amabarabara, imiferege. Rero sindavyiyumvira ko aho duherereye bizoshika, ahubwo buca tuja no kuvyigisha ahandi. Nk'ubu mu kumunani k'uyu mwaka nyene tuzoduga Imwaro gutera ibiti no kwigisha abandi bajene ukuntu botera ibiti, n'abatari muhari w'abaskuti bagashikirwa kugira twambike Burundi bwacu. Ego, Tanganyika ngiyi abantu irabamaze kandi biriko byabaskuti barorera kubera iki? Twogira iki none? Tanganyika yaduze kandi abantu leta yarababwira ati nimusiga amametero nganuku, bakanka kuvyumva. None ko yagarutse kwisubiriza ibibanza vyayo, ngira ubu tuzoza Tanganyika yadufashije kwigisha, natwe tuzoza turigisha, bazoshaka bitahura hakiri kare. Ego, ikibazo nagira mpereze ko kugira ngo bashobora kudukurikirana bashobore kwitahura neza, n'umuhari w'abaskuti ugerageje kuraba mu ndagano batanga, baremera gukorera igihugu hamwe n'Imana. Mengo nivyo bintu birakunda gushimbira gucane cyane. Mu Mana murabona yuko mushobora kuja mu eglise atandukanye, mu madini atandukanye, mugakora ibikorwa kuvyerekenye n'igihugu. Hano mu Kanyosha muri uyu mugo wanyu ibikorwa mumaze gukora n'ivyaha. Ibikorwa tumaze gukora ni vyinshi. Ryari turagenda ahantu imiferege yazivye tukayizibura, turaja kubakira abatamakazi, turaja gufasha bonne action quotidienne, turaja gufasha umuntu wese abidusavye mu ntumbero kwa gukunda Imana no guteza imbere igihugu cyacu. Rero ivyo nivyo dukora, nizo nshingano dufise. Ego, abariko baradukurikirana bashobora kuba batinya kuja mu muhari w'abaskuti ngo hariya sinoje ngo barakubitana inkoni. Hari abantu bakunda kubivuga kenshi, ushobora kubabwira iki mu gusozera kugira ngo nabo bashobore kuza guhurumbira umuhari wa Baden Powell? Ico no menyesha abantu, ntimuze murumviriza ibivugirwa hanze, muramanza muze hama mumenye ibiri ndani. Ivyo umuntu agutuka ntagutorera, umuntu agutuka ntarabe icavuze, baraza barabe ibiri ndani, kuko nta nkoni zibayo, ntazogira umuntu babesha. Ego, numva umengo ntushobora kubashimira mwese mariko muradukurikirana. Bakunda kuvuga ngo scout toujours prêt à servir, compagnon toujours engagé, la route au service. Ndiko ndabivanga au service, hanyuma bakaca bavuga ngo who do not mien. Reka ndabashimire cyane, mwumvise ko naje ndi umuskuti, ntugu mundaba gusa je ndi umuskuti wa bien. Mugabo cyo ndagusaba no komaza gura subscribe, ugire comment, ugire share kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Ndagushimire, murakoze cyane. Ahanje novuga nti ciao.